igihugu cose kirimwo amahinguriro ni igihugu kiba gifise akazi mendevre kica gitanga akazi ku bantu benshi. Ico gihe rero mu gihe ntidushobora naho gushiraho amahinguriro tudafise ivyo duhingura, tubanza rero kurondera ivyo duhingura, hanyuma kumbura n'ivyo dushora hanze. Aha kuvyo dushora hanze ucumva ca kibonobono cacu. Hanyuma rero kugabanya ibura ry'akazi biraduhanze gose, birasaba yuko dukora cane mu Burundi kugira ngo dutange akazi. Dukeneye imiryango hano kibonobono oyo ikeneye imiryango tuze imiryango igera ku miliyoni. Dufatiye ku barundi baba mu Burundi sivyo, iziga miliyoni batubwira ko dukeneyemo imiryango miliyoni hafi 13 mukeneye nk'umuliyoni. Dukeneyemo miliyoni umwe. Umurundi wese yipfuza kubona mu Burundi hari aho bwavuye, hari aho bwigejeje, akaba ari muri Australia, akaba ari muri Amerika, akaba ari muri Afrika canke i Burayi, muri Europe, no ngaha mu Burundi mu ntara zose. Twebwe nk'uko maze kutubona, ndakunda kuvuga ngo turi seriye, turiteguye gukora nk'uko twabitanguye. Turima ikibonobono, mwarabonye aho kigeze, turindiriye cere tugishore. Haruhande rero y'ivyo turuguruye uhereye uyu munsi, dushaka abo bantu miliyoni tubanze tubahe amikoro, nibo twebwe dukeneye gufatirako. Tubanze tugira aho tubakuye naho bageze. Aya rero angana n'umuriyaridi n'imiliyoni amajana 500. Aya rero yoyo turamaze kuyegeranya atari make. Iyi miliyaridi 13 n'amajana 5 iyi wari wese bayifise yiruka gukora ikintu ngo areke gutera imbere. Rero ngomba nerekane ingene izi 5 miliyari zishobora kutuvyarira amamiliyaridi menshi mu kiringo gitoyi cyane bivuye kuri ano mafaranga. Inyungu urabona ko ari nyinshi. Aha rero rusha tubona gufasha leta bishabizana na hanyene kurusha duhana ubuzi. Tumaze ntoshobora kuronka kashi ingano uko ku mwaka utureke guha abakozi basi omwe amajana 5 akazi. Turumva dukumbuye vya bihe twakuze twumva tubwira ngo ibijumbu sinzi ko bizi, twakuze ibijumbu tubwira ngo ni ingorane. Rero bivya bihe turabikumbuye, twakumbuye kumva ibigori bavuga ngo ni ingorane, turumva dukumbuye twumva ibiharage bavuga ko ari ingorane. Hello, murakomeye, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi. Ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye. Nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cacu arico canyu mushikizwa na jewe Omario kuri Yagatech TV. Nkuko mubibona imbere za kamera ndi kumwe na CEO w'Ikibonobono, musanzwe mumuzi mumenyereye, ariko kandi ntari wenyene, ari kumwe n'uwujejwe economy hamwe n'uwujejwe informatique. Tugomba tuyage, tumaze kuyaga vyinshi mwagiye murabibona ku marezo sosio agiye atandukanye, haba kuri Facebook canke YouTube, ariko uyu munsi badufite ibintu bishasha bipfuza yuko tumenya. Reka ronda bakire muza kumenya vyinshi mutari mubaziko. Ndabaye ikaze CEO w'Ikibonobono. Murakoze cyane bwana Romario, turabaramukije bwa mbere, turaramukije abariko baradukurikirana kuri Yagatech TV. Turashimiye, turaramukije kandi na Kagaga inyuma ya cameraman. Ego turashima Imana, tumeze neza. Nibaza yuko twaherukana mu 2024. Uyu munsi rero turi hano, ikindi cyo gihaniro gishasha dukoranye namwe, kandi baza yuko tugiye gukora cyane uno mwaka. Rero turi hano nkuko mwari muheje kubivuga, mu mwaka uheze twako turabasigurira uburimyi bw'igiterwa cy'ikibonobono, ariko uno mwaka w'2025 tugiye gushira mu ngiro ibyo twatanguye nk'intangamarara, aho twariko turerekana ko turimye ikibonobono akamaro vyo tugirira. Hanyuma kandi mwarabonye duhamagara abantu kuzana imitahe, haba
mu by'uburimyi bw'ikibonobono, haba kandi no mu byo gushiraho microfinance izoherekeza abarimyi. Twavuze imigambi myinshi, ariko kandi hariho abatwitavye uhereye kuri Yagatech canke n'abandi bagiye badukurikirana ku bindi bimenyesha makuru, bamaze kuzana imitahe yabo. Turi mu kazi, mwarabonye hari Muyinga no mu Cankuzo twaraberetse imirima twatanguye kurima. Hari rero abashize imitahe yabo mu byo turiko turakora, na nubu n'abandi turacabakira, ariko barabaza ati none ko twashizemo imitahe tuzotangura kunguka ryari? Mbega abandi baba bagikenewe canke mbega ko mutubwira imigambi myinshi bizoherera bimeze gute? Dusigurira. Uno munsi rero dufashe akaryo uyu mwaka wa 2025 gushika mu kwezi kumbure kwa gatatu tuzoba turiko turerekana kimwe ku kindi ivyo turiko turakora. Nico gituma ivyo turiko turakora canke ivyo twatanguye gukora iyo bija ico bigamije, uko umuntu azunguka, uko bizokora muri make. Rero nico gituma muranga ntari jenyene, turi kumwe n'abandi kumburingira nabo bidondora bakuri kidondora ariko baradukurikirana. Undi bwo buje ni David Tuyisabe, benshi baranzi kwizina rya Kibonobono, kuko bambonye ndiko ndavuga ibijanye n'umugambi wa Kibonobono. Ego kandi turacari kumwe no mu yindi migambi itari mike. Reka twakire ujejwe ekonomi, nawe ashobora kutwidondora yongera aramutsa abakunzi ba Yagatech TV. Murakoze cyane. Ku mazina ni Ismail Somana, hanyuma naje mva muri koperative Kibonobono Oil, hanyuma kandi sanzwe ndiko ndakora mu gisata kijanye n'ivy'ubutunzi hariya muri Kibonobono Oil, kandi numva nyene noronka akaryo keza kugira ngo nifurize abakurikirana Yagatech canke abazoraba ikiganiro, ndabifuriza umwaka mushasha mwiza, baze bagire umwaka wo kuba mu bihe vyiza, na cane cane twifashijwemo n'ikibonobono. Ego murakoze. Okay, reka twakire umu informaticien umushira hamwe ry'ikibonobono Oil. Murakoze cyane. Ku mazina nita Niyonkuru Ekoni, nkaba nsanzwe njejwe ibintu bya communication ari muri Kibonobono, n'ibi bya informatique nkuko mwabivuze. Turabaye kaze cyane abariko baradukurikirana, nawe kandi omara ndaguha kaze kandi utwaherukana muri 2024 nari ya cameraman kuri kamera hariya inyuma gatonyi kagaga, nanyene ndamuramutsa cyane nabaza kudukurikirana bose, ndanabipfuriza n'umwaka mushasha. Merci. Murakoze. Muri 2024 hari ibiganiro twakoze haba muri biro haba no ku matera, ariko uyu munsi naho twaje ngaha turabona carte iri imbere yacu. Abantu benshi bifuza kumenya ati mbega irya carte ni yiki, turabona ibintu vyanditse ko mbega vivyo nibiki, bisigura iki, bigamije iki? Murakoze cyane. No munsi twahisemwo kumbure kwerekana nkuko nabivuze uko tugiye gukora mu 2025, ariko kandi twahisemwo no kubanza kwerekana ico tugamije muri make. Yes. Mu bisanzwe turi hano, reka ndavyerekane. Yego. Twebwe nkuko abariko baradukurikirana mushobora kubibona, urabona yuko tukiri bato, ariko kandi tuvuga ikirundi, kuko twavukiye mu Burundi. Yes. Igihugu twavukiyemwo twagisanze uko nyene uko kimeze, ariko kandi turafise ibyo twize mu mashure, ivyigwa menyesha ntara byatumye tumenya ingene igihugu cacu kimeze n'ingene ibindi bihugu bimeze. Hanyuma kandi haruhande y'ibyo vyigwa batwigishije, baravuga yuko hariho n'ibi vyigwa by'ubutunzi, hariyo bagerageza kugereranya Uburundi n'ibindi bihugu. Kenshi bakunda kuvuga ko Uburundi ari ubwa nyuma mu iterambere, ari rya nyuma bwa nyuma mu by'ubutunzi, arico gihugu gikenye. Yes. Hanyuma kandi ivyo abo kubihindura ni twebwe nyene, kubera ko muri ivyo vyigwa nyene batwigishije, baratwigishije kahise atarako Burundi gusa,
ariko kahise ko muri Afrika, ibihugu vya Afrika muri rusange basivye umuntu yirabura. Baratubwiye yuko hari umuntu yaje, hari abantu baje kudukoloniza, ivyo ntituvyobewe abazungu. Hanyuma kandi baje hari ikibi badukoreye, iyo turiko turaraba muri kahise baratubwira yuko abantu ba kera bakorera hamwe, bari bafise ibyo bita ikibiri. Ariko no munsi tugiye kuraba iyo politike yuko abantu bakorera hamwe, je novuga yuko itabandanije. Urabona ko umenga ntiyabandanije, nubwo abantu bashobora kugerageza gukorera hamwe, urabona yuko ntibiba bishemeye cane. Kandi noneho igituma tuca tubibona inyuma y'ubukoroni, ni dutanguye kuronka intwaro, dufate nka Ndadaye, Perezida Ndadaye Melchior, mu migambi yiwe niwe yashira imbere cane ukugene abarundi yobashira hamwe mu makoperative kugira ngo bakorere hamwe, agamije kuzana ca kintu abazungu rero baje bari barakuyeho. Kuko mu byo batwigishe muri kahise baravuga yuko abazungu kugira ngo badushire hasi babanje baraducamwo ibice. Hariho mu Congereza bavuga ngo ni divided and rule canke diviser pour régner, babanje baratugabura kugira ngo rero bashobore kudutwara neza. Rero iyo abantu bamaze kubatandukanya, umwe wese akibako, iterambere usanga ridakunda. Ivyo rero twebwe twahavuye tubona ko umenga ni kimwe mu bituma Uburundi bwacu bwitwa yuko budateye imbere. Hanyuma kandi dusomye n'ibitabo turabona neza yuko abo babitwigishije hariya bo siko bimeze. Nico gituma tugarutse rero uno munsi kuri leta yacu ihari, nta kindi iduhimiriza gukora atari gukorera hamwe mu makoperative. Nico gituma ngaha iyi kibonobono oyo mubona, iyi rero ni koperative. Natwe twagize koperative. Ariko ikibazo twasanze mu Burundi nubwo tugerageza gukorera mu makoperative, twebwe tugira koperative y'abantu bake, usanga turi bake. Mu gihe mu bitabo twasomye turiko turaraba i Burayi ingene bakora, bobo barashobora kugira koperative y'abantu bangana na miliyoni 2 canke zirenga. Hanyuma twebwe rero ikibazo aho byaca bitugorera, iyo tugize koperative y'abantu benshi bica bigora ingene abo bantu bajera bakurikirana. Ariko tumaze kwiga rero, urabona ubu buhinga bwaraje, ubu rero twarabonye ko bishobora gukunda yuko dushobora gukorera hamwe, tugamije rero iki. Nk'ubu twebwe rero turi mu bahagurutse kugira ngo dukorere hamwe n'abandi. Twaciye rero dushinga iyi koperative Kibonobono oyo. Umugambi wacu wa mbere, sivyo, politike novuga, nubwo navuze umugambi, ni umurimyi umudandaza muguzi. Sinzi ko munyumva ngaha. Tuvuze rero umurimyi mudandaza, twebwe rero turahagarara cyane ku murimyi, kuko umurimyi ni umuntu aba afise akamaro kanini cyane, kuko hatariho ukurima iterambere ntishoboka, duhora tubivuga, abantu boca bicwa n'inzara. Hanyuma kandi twari kica tuvuga umurimyi mudandaza, kubera ko twasanze mu Burundi ingene ibintu bikorwa, hariho umuntu yitwa umurimyi, hakacabaho n'uwundi muntu yitwa umudandaza, n'abantu babiri batandukanye. Hanyuma rero tugiye kuraba, tuca dusanga kenshi ingene bano bantu babiri bakora, umurimyi n'umudandaza, usanga uyu murimyi yitwa ko ariwe azana umwimbu, ni umuntu aguma afise ubuzima buri hasi, umurimyi. Ariko umudandaza ugasanga we afise ubuzima buri hejuru. Niko rero kwiyumvira ingene uyu muntu yitwa umudandaza niwe aza akagurira umurimyi ngaha, agashinga igiciro amugurirako, akacyongera kandi akaja gushinga igiciro ku isoko. Turavye rero aba bantu babiri ingene bakora mu gihugu cacu, usanga haja kuboneka ibintu bibiri bikomeye cyane twipfuza kurwanya muri uno mugambi. Ikintu ca mbere ni umwimbu muke. Uyu muntu atanga umwimbu muke,
kubera ko baba bamuguriye ku mahera make akajaja kubigura bizimvye usanga rero agatahe yari gukoresha yokoresheje kongera kugaruka kurima yaciye agafungura kuri botike narirya turima sezo imwe ni kuvuga ikiringo kimwe tubwe rero ivyo byose nivyo twifuza gukemura muri no mugambi hanyuma umudandaza nawe n'umuntu iduga ry'ibiciro n'umuntu aba ahagaze hagati y'umurimyi n'umuguzi rero nico gituma umudandaza yagarutse kabiri twisanga ahagaze hagati y'umurimyi n'umuguzi sibyo ariko guca turiyumvira dukore ikintu cyo kugema uyu muntu w'umurimyi yogarukirwa uyu murimyi ari we nyene acagaruka abe umudandaza ari we nyene aca yongera agaruke abe umuguzi mu ntumbero kugira ngo duhangane ikintu ca mbere intego ngaho tuba dufise kugira dukora ivyo tuba dushaka kugwiza umwimbu w'ivyo kurya n'ivyo dushora hanze mu gihe tugwije umwimbu w'ivyo turya n'ivyo dushora hanze biraja kudufasha yuko hano tuguma turonka ivyo dufungura hanyuma kandi turonse ivyo dushora hanze bica bidufasha ingene turonka amafaranga mvamakungu kugira ngo tuce turonka vya bindi vyankenerwa tudafise ngaha sivyo kuko hari ivyo tutarima ngaha bisaba yuko tubikura hanze hanyuma ikindi kintu ngaha tuba dukeneye mu gihe dushize inguvu hamwe tukarima turashobora kugabanya ibura ry'akazi rero twifuza kurigabanya gute dukeneye imiryango hano kibonobono oyo ikeneye imiryango tuvuze imiryango igera ku miliyoni turime ibihe byose atabyo guhagarika ngo imvura ngo irakaze ngo tubanze turindire ngo tubanze turye ibyo tumaze kwimbura ariko tubandanye no muci tugire ko turima muri ico gihe rero turashobora kuronka novuga sur production umwimbo w'ikirenga uwo mwimbo w'ikirenga rero uradufasha guca dushiraho amahinguriro adufasha kugira ngo tubike wa mwimbu wacu tuba twaronse muri ico gihe rero ayo mahinguriro igihe tumaze kuyashiraho igihugu cyose kirimwo amahinguriro ni igihugu kiba gifise akazi mendevre kica gitanga akazi ku bantu benshi ico gihe rero mu gihe ntidushobora naho gushiraho amahinguriro tudafise ivyo duhingura tubanza rero kurondera ivyo duhingura hanyuma kumbura n'ivyo dushora hanze aha kuvyo dushora hanze ucumva ca kibonobono cacu ikibonobono tumaze kukirima cyo gituma ubona ko bagishizemo ngaho mu vy'uburimyi noneho niyo projet yacu twarerekanye ubwa mbere tumaze kukirima gishobora kuduha amahera mvamakungu kandi kikadufasha tukacifashisha mu guhingura hanyuma rero kugabanya ibura ry'akazi biraduhanze rwose basaba ko dukora cyane mu Burundi kugira ngo dutange akazi hanyuma ibi rero bica bidufasha kuduza amikoro y'umwene gihugu muri rusange kuduza amikoro y'umwene gihugu rero muri rusange ndaja kuvyerekana ngaha hepfo mu gice kigira kabiri uko dutegekanya kubikora kandi tunabashimira kuba mwaje hanyuma ikindi kintu kigira kane ikintu kijanye no kurwanya ubucakara bwo kugira umukozi bikarangira ataco yishikanyeko ibi turabibona mu Burundi mu buzi butangwa umuntu arashaka kuvuga ko aguhaye akazi ugasanga uriko uradandaza muri cafetaria amasaha 28 kuri 28 mugabo akaja guhemba ibihumbi 40 ni kuvuga umuntu abasohotse ku ishure akaca aja gukorera ibihumbi 40 ageze mu myaka yo kubaka ageze niho n'ubwononyi buva kuko urumva
kwiba, kwiyumvira nabi, kuko iyo umuntu abayeho muri condition canke mu buryo butari bwiza birangira yiyumviriye nabi. Aho rero ubusho buca bwuzura, tuca tugwiza igihugu c'abantu batiyumvira neza n'ivyo baba barakuye ku mashure, ntibaronka umwanya wo kubibandanya ngo babipratike. Urumva kandi umuntu aca aguma ari ngaho vyo kurongora vyovyo ntibibaho. Mugabo kandi aronse uwo bangana bagapangana, usanga inda z'ishushu zivutse muri ubwo buryo, abana badashobora kuronka ikibarera, kuko umuntu ahembwa 40,000 ku kwezi yakoze amasaha yose, biragoye kugira umuntu azogire ico ashitseko. Muri uyu mugambi rero hano uko rero tugomba kubikora tunyarukije, kumbure muzogaruka canke dukoreye kuri commentaire z'abantu turondere ivyo bato batahuye tubisigure neza. Hano rero twebwe dukeneye umuryango. Uyu muryango twamaze gushinga rero w'abarimyi b'ikibonobono, dukeneye imiryango hano kibonobono oyo ikeneye imiryango, tuvuze imiryango igera ku miliyoni. Dukeneye imiryango umuliyoni. Ari mu gihe twamaze ko nayo ko mu Burundi hari imiryango novuga dufatiye kuko tubibona, tuvuga ko ari nka dufatiye ku barundi baba mu Burundi, sivyo? Iziga miliyoni batubwira ko dukeneyemo imiryango umuliyoni, miliyoni hafi 13 mukeneye nk'umuliyoni, dukeneyemo umuliyoni umwe. Mugabo mva muri ijya miryango ijya miliyoni 13 bajya n'abarundi baba mu gihugu, ariko hariho rero imiryango tugeranije kugira bavuga ko mu muryango umwe hariyo nk'abantu 4 n'ibicendwe. Tugiye rero twebwe kuraba iki gitigire dukeneye igitigiri gito cyane dufatiye ku miryango iri mu Burundi. Dufate ko hariho abatazokumva ano makuru, n'abatazoyaha agaciro, n'abazoyumva ntibayahe agaciro, sivyo? Rero abo yumva bakayaha agaciro, twebwe dukeneye umuliyoni. Ubu muliyoni rero dushaka yuko bano bantu n'uwovyumva akagaga vyumvise, umuryango umwe wese ubu ushobora gutanga amafaranga 6,000. Ya mitahe rero muhora mumva tuvuga ngo zane ngo 6,000. Iyi rero ibintu 6 ni imitahe, urabona. Hanyuma uyu muryango nyene ubu ushobora niburi kuziganya amafaranga yandi rimwe duhora tuvuga 4,000 ku kwezi. Urabona 4,000 ku kwezi. Aya nayo kuziganya. Hanyuma mugabo kugira ngo aya mafaranga tuyandike, bica tumusaba yuko uyu muryango nyene ubu ushobora wigora utange n'2,000 gusa cyo kugura agatabu twandikamwo ayo mahera bagiye baraziganya. Urabona ko ni byose amahera twebwe dukeneye ku muntu umwe muri ya miryango, ku muryango umwe muri ya miryango miliyoni, ni 12,000 byonyene gusa. Rero kuba ariko baratwumva kajongeza aha kumbure ubu ekonomi baraza kwerekana kuba ariko rero baratwumva akarero n'akaryo ako baciye ku mashure, tugomba gushira mu ngiro ikintu citwa ESS, ni ekonomi mu gifaransa, ekonomi sociale et solidaire, sivyo? Sociale et solidaire, ESS. Ikintu twabonye ko niyo nzira twabonye tukoresha kugira ngo Uburundi tugire aho tubukuye. Rero bariko baratwumva, nabo ndabamenyesha yuko abazungu nibo badutandukanije, baradutandukanya, batwigisha ikintu cyo kwikorana, individualisme. Ariko ubuzima nk'abarundi turimo tubandanije kwikorana, twebwe twarabonye yuko ataho vyoshika. Haca haboneka akagwi
k'abantu bakeya baguma batunga bakaduga, n'abandi benshi hazaboneka rero n'abandi baguma bamanuka bikarangira ataco bashitseko. Aba rero kenshi iyo babaye benshi mu gihugu, ni kuvuga ico twita sous-développement, novuga sous-développement mu Kirundi ni kuvuga igihugu gitera cinjira hasi mu vy'iterambere. Rero twebwe dukeneye gukorera kuri abantu miliyoni. Abari kure rero turasaba umurundi wese yipfuza kubona Uburundi hari aho bwavuye, hari aho bwagejeje, hari aho bwigejeje, akaba ari muri Australia, akaba ari muri Amerika, akaba ari muri Afrika canke i Burayi, muri Europe, no ngaha mu Burundi mu ntara zose. Twebwe nk'uko maze kutubona, bakunda kuvuga ngo turi seriye, turiteguye gukora nk'uko twabitanguye, turima ikibonobono, mwarabonye aho kigeze, turindiriye cere tugishore. Haruhande rero y'ivyo turuguruye uhereye uyu munsi tarike no musi tarike 15 sivyo, tarike 15 z'ukwezi kwa mbere 2025. Ca kibazo rero navuze mu ntangamarara, bamwe rero batubaza ati none twebwe twaramaze gutanga ibyo bitandatu, hari n'abatanze n'ayarenga, kuko ubu n'umutahe ugura, ubu n'umutahe umugura iyo ushoboye, n'abagura 100, 1000 turamaze kubabona, kandi turabashimira, byaradufashije. Na wewe uja kumva ino video uze ugure. Rero baratubaza none ko twamaze gushiramwo tuzotangura kunguka ryari, kaca tubabwira ati turacinjiza abandi. Uyu mwaka rero wa 2025 niwo mwaka wo guheza kwakira abariha 6,000. Turi benshi, tumaze kuba benshi cyane, kandi abo turi kumwe bose nibaza barashima, kuko abo badashima ntituba tugeze aha. Rero ku butari bwavyumve naze cyangwa bavyumvise naze yongere kuri kino gitsigiro gushika itarike mirongo ngahe, itarike 15 z'ukwezi kwa kane 2025, itarike 15 z'ukwezi kwa kane 2025, utazoba iki gitigiro c'umuriyoni, turizera neza ko bizoba cakwiye, kigakwira munsi y'aya matariki, tuzoca twugara. Ariko umuntu wa nyuma yifuza kwinjira muri no mugambi wacu, dukeneye kuzomwakira itarike 15 z'ukwezi kwa kane 2025. Iki gitigiri tugeze kure, tukagikwiza mu ndwi zibiri tuzoba twugaye. Iki gitigiri tukagikwiza mu ndwi imwe tuzoba twugaye, tukagikwiza mu kwezi tuzoba twugaye. Tuvuge ko dutanze amezi 3 uhereye uno munsi. Gusa hari umuntu ashobora kugira amakenga aho hantu, akavuga ati nagira abantu bakeneye abantu benshi, gute ico gitigiri bogikwiza nayo madate ataragera bakaca bavuga ngo barafunze? Dushaka abo bantu miliyoni, tubanze tubahe amikoro, nibo twebwe tukeneye gufatirako. Tubanze tugira aho tubakuye naho bageze, kuko ukeneye guteza imbere abantu ntufata ikivunga, ufata igice ukakiduza, kigeze aho kigeze naco kigaza kigafasha abandi. Twebwe twafatiye kuri uyu miliyoni, sivyo? Nta bandi tuzakira inyuma yabo. Cyo gituma baza kubereka ikigega kuri video twaruka kugira ku Gaciro Media, batubwire ngo tubwire ikigega dushiramo no mahera, no musire tuzaja kubaha ico kigega. Mu kurangiza twababwiye ibyo tuzokora ngaha, turaja kubisigura mu kanya. Ibyo tuzokora byose ni ihererekeranwa, transaction y'aya mafaranga izobibera muri microfinance agricole kibonobono, tuyita maka. Warayumvise tuko turabwira abantu kuzana umutahe w'ibihumbi 250. Iyi rero naho nyene twibutse abanywanyi bacu ko dukurikirana, twari twababwiye yuko tubahaye iminsi 45. Aho kwera ko twari tumaze iminsi hari byo ko turatunganya neza, kandi dufatse no kubisaba byabo. Reka aha naho tubabwire yuko umuntu wa nyuma muri maka, kuko dukeneye imitahe 6,000
muri maka imitahe ibihumbi bitandatu agwira sivyo aya rero angana no muri yaridi muri yaridi ni miliyoni amajana atanu aya rero yo turamaze kuyegeranya atari make mugabo nagira ndakumenye nagomba mumenyesha ko baradukurikirana yuko umuntu wa nyuma muri maka tuzomwakira itarike 5 z'ukwezi kwa gatatu 2025 turongeje itarike 5 z'ukwezi kwa gatatu mu 2025 ukeneye kugura umutahe muri 2006 azoba gifise amahirwe ariko hageze noneho dufatiye ku bwene biriko biragenda tuzoba twakwije tuzoca twugara ku bwanje noba ndavuga ivyo hasigaye ibi bintu ni birebire tuzogaruka kugira ngo tubandanye tuvyinjiza umure urabona bimeze ko ntibisigurika neza reka uyu wa economy ashobore kubereka rero ibyo twiteze kugira ngo ubone ko amikoro y'uyu muntu yashizemo umutahe ngaha ashobora kuduga twakire umu economist abo mushirahamwe ry'ikibonobono oil hari ivyo bari batweretse mu buryo bw'ibiharuro ariko n'ubu ntitwagiye kure turi mu biharuro ariko agomba twereke inyuma ya vyose ivyitezwe nyuma yo kubona bijya biharuro hitezwe iki turashaka rero mutubwire ibintu vyitezwe kano kanya nkuko yarejeje kwibabwira umugenzi wanje dukeneye amamenaje umuriyoni hanyuma twavuze yuko dukeneye amamenaje umuriyoni ku buryo menage imwe canke umuryango umwe ushobora gutanga ibihumbi 6 by'umutahe kugira ngo abe mu muryango w'imyikibonobono bagashobora kuziganya ibihumbi 4 buri kwezi hanyuma kandi akagura n'agatabo kagugwa 2,000 ko kuziganirizamo ukuvuga umuryango umwe ushoboye gutanga aya mafaranga ngana uku ukuvuga totale ashaba ibihumbi 12 umuryango umwe uba utanze amafaranga ibihumbi 12 ibi bihumbi 12 rero mu gihe byo bitanzwe n'imiryango umuriyoni tubona yuko tuzagutora totale ingana abafise amakalkulatrice mudufasha kugwiza dutora ibiharuro bimeze kuno dutora imiliyaridi 12 izi imiliyaridi 12 ni mu gihe umuryango umwe ugerageje kugura umutahe umwe ukanaziganya ibihumbi 4 buri kwezi hanyuma kandi ukagura n'agatabo k'ibihumbi 2 ni ukuvuga iki rero hano shatse kuvuga ibyogaragara nko mu gihe bibaye mu kwezi kumwe konyene kubera ko izikatwe mire izoba zibamunitse mu kwezi kumwe iboneka yuko mu yandi mezi ari nyuma y'aya mezi tuharuye ngaha hashobora kuboneka buri kwezi kurikira baziganije ibihumbi 4 ushobona yuko tubona ibihumbi 4 kugwiza imiryango umuriyoni tuza gutora miliyaridi 4 izi miliyaridi 4 rero ni novuga ko periodique ziguma zigaruka buri kwezi ariko uyu munsi sizo tuvuga ko cyane tugomba tuvuge dufatiye kuri aya mafaranga imiliyaridi 12 ariko kandi dusanzwe yari yababwiye kijanye na MAC ikisho muri MAC umutahe umwe ugugwa ibihumbi 250 y'amarundi ukuvuga huguruwe imitahe canke amaction ibihumbi 6 ukuvuga iry'amaction ibihumbi 6 abonetse azoshaba amafaranga angana n'umuriyaridi n'ibihumbi 500 miliyoni 500 miliyari 500 miliyoni niyo mafaranga azoshaboneka ukuvuga rero shadufata ayo mafaranga yose tuyateranye tuyashire hamwe ukuvuga yose tuyateranije shadutora imiliyaridi 13
n'imiliyoni amajana atanu. Iyi miliyaridi 13 n'ibihumbi amajana atanu, iyi uwari we wese bayifise ntiruha gukora ikintu ngo areke gutera imbere. Yababwiye yuko iyi microfinance MAC izoba ihari kugira ngo ifashanye mwiherekerana y'amafaranga avuye mu bisata bitandukanye ko kugwa n'ino koperative, cyane cyane uburimyi. Ukuvuga tugaruke ngaha gatoyi ku miliyaridi 12. Muri yari miliyoni amajana atanu tubishire ku ruhande rwawe ko igenewe MAC. Turafise abahinga bazodufasha ingene ntitwovyinjiramo mu kiganiro ubunyene kimwe ngo bishoboke, ariko birafise ukuntu bitunganijwe aya mafaranga azokore azana inyungu. Reka tuvuge rero kuri zino miliyaridi 12. Reka tuzigabure wanashaka dushije mu bice bibiri. Igice ca mbere dufate miliyaridi 5 zo ngaha, miliyaridi 5 zo ngaha, tudishire mu burimyi n'ubworozi. Uburimyi kuko n'ubworozi birajana. Okay, turi ngaha ku miliyaridi 12. Cha dusigana imiliyaridi 7. Iyo imiliyaridi zindi 5 tuzishire mu budandaje. Commerce. Okay? Hasasigara imiliyaridi 2. Izi miliyaridi 2 zagenewe bwa butabo twavuga tuzoha abantu muri yaridi. Ize katwe turazihoza ko zagenewe abo bantu. Nukuvuga iki kijanye n'uburimyi n'ubworozi, mbabona yuko aho iwacu uburimyi sikirenga ko ataboneka ico twita reproduction canke umwimbu w'umusesekara biragoye. Nayo mahinguriro twimvira dushaka gushikako, ihingo ntishobora kuza ritaronka ibyo rihingura. Ibyo rero nk'ibyo bihingura nuko abantu bafungura hanyuma bagafungura bigasigara. Ibyo basigaye kugira ngo ntibipfe bashaka bitwara mu ruganda bagahingura kugira ngo bimare igihe kinini. Rero dushaka kusha dushira aya mafaranga ya mu burimyi n'ubworozi. Aya mafaranga uburimyi n'ubworozi tuzatiko turakoreramo kugira ngo tugwize wa mwimbu dushaka abantu byorohe. Ariko ibi biraza gufisa aho bisha biza guhurira n'ubudandaji bwacu. Rero reka cemvuga cyane kukijanye n'ubudandaji. Duspose ko imiryango yacu dufise ahishambere twakoze politike yo kurondera abakiriya. Aba bantu babanyamitahe ngaha, aba actionnaire niyo bashabongera bakaba abakiriya bo ngaha mu budandaji. Kuko nibo bazoba ibintu by'iwabo byo bazodandaza bazoshaka navyishorere. Rero dushaka dufate akarorero twereke abari kwa dukurikirana, dufatire ku karorero k'ibidandazwa bibiri byonyene dushobora gukora bakabona inyungu. Tutibagira yuko uyu muntu wo ngaha umunyamitahe muri bino bikorwa. Inyungu zose zizoboneka ngaha muri bikorwa byose bizokorwa azoba zifisemo ukuboko. Hanyuma kandi irindi kosa amaze kubona abadandaza benshi bakora banashaka natwe twarabikora mugabo nyuma yo kubona ino system turabona yuko ari kosa. Biragoye gutahura ingene umuntu ashobora gushiraho boutique cyangwa agatwara ikintu ku isoko ata muntu numwe bavuganye kaza kumushorera. Ariko twebwe uko bitunganijwe hano ukuvuga twebwe aba bantu muri yaridi, aya famille muri yaridi bazoba basanzwe arabakiriya bacu. Kandi noneho ntazo barabakiriya bacu, azoba abakiriya babo, azoba ari iby'iwabo. Rero ngomba nerekane ingene izi 5 miliyari zishobora kutuvyarira amamiliyaridi menshi mu kiringo gitoyi cyane bivuye kuri ano mafaranga. Twavuze yuko dufise imiryango miliyoni. Abantu imiryango miliyoni twiyumvire yuko ariko ntibishoboka. Twiyumvire yuko umuryango umwe uzogura
ikiro kimwe ibigori n'ikiro kimwe c'ibiharage. Ni ukuvuga hano urabona yuko ibi tubishire ku ndwi semaine, abiguze mwiyinga ushobona yuko azoshobora kugura ibiro bibiri, kiro kimwe c'ibigori, kiro kimwe c'ibiharage. Hanyuma ni ukuvuga mu kiringo c'ukwezi umuryango umwe uzoba uguze ibiro byose azoba ari ibiro 8. Ibiro 8. Okay, uyu munsi turafatiye kuvyo tubona ku isoko, dukoze pondation, tugize pondération, tuza gusanga ikiro c'ibigori n'ikiro c'ibiharage tubishize hamwe kimwe kigwa 4,000, dushizemo n'amadeplacement n'ibindi, kwiyunguruza n'andi madepense, amatagisi. Tuvuge yuko ikiro kimwe tuza tukigura 4,000 mu kurangura, twashizemo byose, amadepense yose twayashizemo. Ukuvuga mu gihe ikiro kimwe kigura 4,000, za miliyaridi zitanu zizoduha ibiro miliyoni 500,000. Ibi nivyo biro dushobora gutotoramwo. Fashe amafaranga miliyaridi zitanu tugabura n'ibihumbi 4, tuca tuza gutora igiharuro. Ibi biro rero tubiravye, aba bantu umuriyoni, kamaze ngaruke ngaha gato, aba bantu rero umuriyoni bazoba bashobora gusuma buri kwezi ibiro, ukuvugana n'umuriyoni tugwizako n'ibiro 8 ku kwezi. Bazoba bashobora gusuma ibiro miliyoni 8. Hasi ndiko biko biratahurika. Ukuvuga abantu umuriyoni, imiryango umuriyoni bashoboye umuryango umwe kugura ibiro 2 ku ndwi. Ukuvuga mu kwezi bazoba baguze ibiro miliyoni 8. Ibi biro miliyoni 8 mu rudandazo tutabona ingene ko biragenda, wanashaka nubwo twebwe twavuga ati tugabanye ibiciro, nk'abasanzwe turishorera mu bisanzwe, turishorera tuvuze tugabanye ibiciro, twavuga ikiro kimwe dushungukwe ko amafaranga 200 frambu, amafaranga 200. Ukuvuga uyu muntu yasumye ibiro 2 ku ndwi, azoduha amafaranga 400. Aya 400 niyo azinjira ku ndwi nk'inyungu, ariko kandi yiwiwe ni inyungu yungutse ku byo asumye, kandi inyungu izomugarukako na 400 ku ndwi. Ucubona ko mu kwezi azoba atanze, kuvuga ni kwa 4 azoba atanze 1,600. Igihumbi n'600 rero nico umuryango umwe uzoba uziganije, ibyo twita acheter égal épargne. Umuntu akaja gusuma ariko kandi ariko ariziganiriza. Aya mafaranga rero 1,600 nico umuryango umwe ku kwezi uzoba ushizemwo muri zino nyungu. Musanzwe muno buzima turabubamwo, umuntu aja ku botike akagura nk'ibisanzwe akagura, ariko ibi bintu ntibavyiyumvira. Wo aragenda nyene n'importe bigahera, biraheze. Ariko tugomba kugira ipolitike twise ingoboyi. Ijambo ingoboyi n'uburyo tugomba takano na kame gasaguka gatakara, ibintu byose tuvyegeranirize hamwe kugira ngo bizane inyungu. Kuvuga 1,600 rero nico umuntu umwe, umuryango umwe uzanye mu kwezi mu nyungu vy'ivyo yaguze, ariko kandi zo mugaruka ko yari yavuze kare. Ukuvuga aba bantu rero umuriyoni, abantu umuriyoni bazo bashobora gutanga inyungu ingana, basha dufata aya tugwiza n'umuriyoni, basha tuja gutora umuriyari
y'ibihumbi amajana atandatu nimba nabigwije neza. Dufashe rero umuriyaridi ni miliyoni amajana atandatu inshuro 12 ukuvuga amezi 12 ca dutora imiliyaridi 19 ego miliyoni 19 n'ibihumbi amajana 2 y'amadolari y'amafaranga y'amarundi. Aya rero ni inyungu iba ibonetse muri iki gisata c'ubudandaji mu kiringo c'umwaka. Aha nashatse kwerekana ko rufatiye ku biro 2 gusa nayo ubundi bwo ntibishoboka yuko umuntu yobaho afunga ibiro 2 gusa, umuryango wobaho afunga ibiro 2 gusa ntivyoshoboka nubwo hari inzara itebaguye. Ni kuvuga aya mafaranga rero ntiyogera aho agera kungana uku umwaka wose yohere abitse. Aya asha yongera akagaruka muri ca gisata twavuga c'uburimyi agafasha. Na cane ko dushaka gushika dufise intumbero yuko tubona ibihe byose haba munsi hariho hose tugwishe imvura ata season imwe tutarima amasezo yose tubona tuguma turima. Niyo mpamvu rero tubona aya mafaranga azo ari karaboneka ajaja gushigikira ibindi bisata. Ikibazo numva no kubaza yari yatanguye avuga ngo mwifuza yuko umurimi aroyoba umudandaza kongera akanishorera. Umurimyi none gute w'umudandaza kongera akishorera ayo mahera ko muvuga muzoyajana mu budandaji muzoyajana yo gute? Murakoze. Mu bisanzwe ibi navuze by'ibigori n'ibiharage isanzwe bizoba byazanywe n'abarimyi. Umurimyi azoba yarakirimye hanyuma kubera ko atoshobora kubikonsoma byose kwifungura byose uwo murimyi azoba ari mu rujya miliyoni n'ubundi ego wanashaka nubwo toba arimwo ariko mugabo dushaka gukuraho abantu biyitwa aba intermediaire n'abakomisiyoneri abantu baba bari hagati umurimyi aba ari hano hanyuma umuntu afungura uyu munsi tumusanga ino ukuvuga aha hariho wo twita umukomisiyoneri wa mbere aha akabaho undi mukomisiyoneri abitwa abagrossiste fournisseur gushika ngaha aye dusanga umuntu yitwa umudetaya gushika aho dusanga ngaha umuntu afungura irya nyuma bivuye ngaha ku murimyi kuvuga ngaha dufate ko yongera ko amafaranga ijana uko biva ngaha bizanga hari amafaranga yiyongerako biva ngaha bijanga hari andi mafaranga yiyongerako biva ngaha bishika ngaha n'amafaranga yiyongerako ariko aba bantu bose dufashe tukabakuramwo aho abavuga ati umurimyi mudandaza ni gute rero ni gute abo bantu bakuramo ko tubakuramwo nuko uyu muntu w'umurimyi uyu azozana ivyo yashoye akabizana ngaha kumudandaza hanyuma rero uwo mudandaza kandi nawe kubera ko iyi koperative isanzwe ihari canke ibihugu bisanzwe byubatse nako ndakubwira yuko ibi bintu bishaka n'amafaranga aba ari ngaha ashagaruka agasaza muri aya sibyo hamaye aza gufasha wa murimyi kubera ko aha bamufata nabi baramufata nabi kubera yuko yabura uburyo ngene harima nabi arima bakamusugereza aha ashagaruka na shaka ikintu twavuga kijanye na market urupapuro rw'inyuma market niyo izo shiza kugira ngo ihagararire ibikorwa by'uyu kubera ko aba ba fournisseur bo ngaha baraza bakambwira ati wewe rero wararimye sawa ko warimye tora amahera uvemo urungika umwana ku ishuri tora amahera wembe ndaguha amahera uje kugura intabire kugira ngo bishoboke bagashaba amahera bigombeye iyo byeze rero nibo nta bandi impa reka dufatire no ku murimyi wo mu Kayanza yahora afata kimbura nk'ikiro c'ibiharage akaca agenda ajya ku isoko bagaca bamurangura abantu bagaca bapakiza imodoka bakayizana i Bujumbura hama bikaca bidandarizwa i Bujumbura ni iyo nzira rero yo kugira uwo muntu yabisaruye azovyishikanira i Bujumbura muzobimufasha nko gute mu bisanzwe nico niko ndavuga ivyo byo kubishikana i Bujumbura hariho izindi nyungu abashaka zirengeye ariko kandi ivyo nibisanzwe yarimwe ikibazo mbega umuntu azoba bimuguriye zirya nyungu urya muntu akeneye zizomugarukako canke azoba yabihevye mugabo aho twebwe bitandukaniye ni kuvuga no murimyi ivyo azoba ashoye ngaha inyungu uyu muntu nawe yoronka zizongera zimugarukeko kandi ico nashaka gusigura cyo ndayifatanya n'ibya vya microfinance tuba dufise kubera ko jewe nk'umurimyi ushobora kuza ukambwira ati ndaguhe amafaranga ushaka ubirime nta wundi muntu azobikura nkagutegeka ukantegeka plito ndabikora uko nyene twavyumvikanye n'amasezerano ariko microfinance yo ikunze gukora izoshiza
ikubwira ati okay wewe uriko urarima sawa twebwe turaguhaye ideni tora uririme nta kibazo ukarima umurima yawe yeze kubera ko aba bantu bose bavuyeho gasu umuhuyu kandi uyu muntu nawe niba afise indi service wewe ukeneye izogushikira izimbutse kubera yuko aba bantu bavuyemo rero dushaka uburyo aba bantu bose bavemo jewe nimba ndi muno muryango wabarimye ikibonobono ndi muri kino gitigiri muri yaridi menya yuko umuriyoni plutôt menya yuko inyungu zose ziziko ziraboneka haba mu byo jewe nakoze ko twe kiwanje canke ibyo twakoze nk'umuryango zizongera zikangarukako atakindi kintu cyo kirasabwa ushobona rero ibiharuro ko turakora ngaha ibiharuro kuri ibi dushobora kuronka ibintu muri ano mafaranga dushobora kuronka ngaha ushobona yuko kuri ibyo twa dukeneye ushobora kurangura inshuro zishika nka hagati ya ndwi n'itandatu na ndwi ku ndwi ibi byose rero bicavyerekana ingene commerce nyaruka commerce ikagenda neza pana ngiye ku isoko nta mukiriya twavuganye ngiye ku isoko iko ndatomboza shabu nyene rikaza cha tunarogana ariko nk'ubu tuvuganye ati okay bwana journalist twafise ibigori byashitse nta wundi muntu aza kubigwa nitwebwe nyine ni by'iwacu inyungu niziwacu rero aho ucubona yuko kuri no biharuro umuntu wese yogerageza agashiramwo 12,000 twavuze inyungu urabona ko ari nyinshi aha rero rusha tubona gufasha leta bisha bizanana hanyene rusha duhana ubuzi ntushobora kuronka kashi ingano ku mwaka utureke guha abakozi basi omwe 500 akazi kubera ko tuba tukeneye izindi nyungu z'umaziza kandi biraza gufasha leta kugabanya ubushomeri biraza gufasha leta burya mubona yuko umenga amakori aguma aduga ku mwanya birava no kukuntu hariho ubushomeri mu gihugu ko hariho impôt mu Faransa bavuga ngo impôt sur le revenu ni impôt bakura ku mishahara y'abantu abantu baba baronka rero mu gihe abantu bataronka imishahara iyo impôt ntiboneka niyo mpamvu uca tubona umenga aho ziva baca baduza ariko iyo abazaba ziva henshi plus source de revenu iba nyinshi plus yuko amakori n'amatagisi bigabanuka kubera ko aho biba biva abari henshi rero twako turerekana ngaha mu biharuro yuko mu kiringo c'umwaka umwe tuba dushobora kuba dufise ibikorwa biteye ubwoba byinshi bwaburimyi twashaka nka nubwo twafata imiliyaridi 10 sivyo muri 19 tukazongera kuri za miliyaridi zacu ngaha 5 twatangurana shatushika ku burimyi bwiza hakashaba rero shaka indi twavuga c'umwimbu w'umusesekara kuko ibi byose twiyumvira byo kuzana amahinguriro n'ibindi ihinguriro ntirishoboka nko twabivuze ubwa mbere hatabayeho umusesekara turumva dukumbuye bya bihe twakuze twumva tubwira ngo ibijumbu sinzi ko bizi twakuze ibijumba tubwira ngo ni ingorane ibi byo bihe turabikumbuye twakumbuye kumva ibigori bavuga ngo ni ingorane turumva dukumbuye twumva ibiharage bavuga ko ari ingorane ivyo rero uko biba bimeze kwimbura umwimbu mwinshi ni kimwe no kuzigama neza ni kimwe ariko ayo mahinguriro aba hari kugira ngo dushobore kubika neza umwimbu kuko uyu munsi nubwo twimbura ibijumba byinshi cyane sha tubyita ingorane kubera tuba twabuze ingene tubibika neza canke tubishingura ariko rero umuntu wose umaze kuronka icyo ufungura umufuko wose ukaronka kanodi yemwe tubona yuko amahinguriro abakenewe bashaza mu gihe canyaco hanyuma agahingura ibyo twimbuye umwimbu wa musesekara siri production yabonetse hanyuma terambere ikabandanya riza murakoze ego nanyu murakoze ubu naho tuguma twakire umu informaticien wo mwishira hamwe y'ikibonobono oil agomba atwerekere ubwa butunzi bwacu ahantu dushobora kububika ku buryo usanga buri safe canke buri sécurisé mu rurimi rw'igifaransa ku buryo umutima wawe uzoba utuje ahantu hakize ubutunzi uzobona yuko hatekanye reka tumwakire bwana informaticien w'ikibonobono oil murakoze cyane hanyuma twarababwiye yuko dusanzwe twaranakoze na logiciel ishaka kuzodufasha kugera bari abantu bose kuko kuvuga ngo ugera abantu miliyoni ukoresha kwandika mu nyandiko mu mpapuro abari ibintu biba bitoroshe cyo gituma twababwiye nti twategereje gukora ijya logiciel kugira ngo izodufashe kugera bari abantu
no kumenya ingene abo bantu bose bariko baragenda bashiramwo imitahe yabo, na cane cane yuko bo nyene ubwabo baza bafise ikibanza c'iwabo bashobora kubirabiraho kuri ngendanwa zabo za telefone, agashobora kubona ati je imitahe yanje nashizemwo inganuku, identification yanje yose imeze uko. Arono babwira yuko no banabahumuriza ko iyo logiciel ubunye yarangiye ihari kandi iri fonctionnel ikora, kuvuga yuko ubu biroroshe rero cane ko bya bindi byose twavuga yuko ba bantu miliyoni dukeneye bo kwinjira muri make biroroshe ingene ubu unye dushobora kubajera, ingene dushobora kuba controller kese so muri zo ntara zose zacu z'igihugu c'u Burundi. Rero nkuko babitubwiye ko dukeneye abantu miliyoni bashobora gukontribute kugira ajya amafaranga kugura imitahe ndetse bakagira na epargne. Ubu rero nibaze ikigega kirahari bashiremwo amafaranga yabo, hanyuma dutangure kunguka, dutangure kubona inyungu zitandukanye ndetse tuniteza imbere. Aho twabwira ko rero twabitunganije mu buryo bworoshe cane, hari abantu bashobora kuba bari ahantu bidakunda ko begera amabanki vyoroshe canke ama microfinance. Imikashe irahari yateguriwe gukora muri kampuni hariya muri koperative Kibonobono Oil. Iyo imikashe rero turayibahereza hano kugira ngo nuri kure amenya ati biroroshe ko ngira gute nshobora gushirako amafaranga bitagoranye. Nayo ni iyi 44 amajana 333. Abo n'abantu bashobora kuba bari ahantu bidashobora kuborohera ko bashobora gushira mu iki amafaranga ngo boroherwe gushika ku mabanki. Hari n'abandi nabo bavuga ati oya, hariho kopeke bwiza no hasanzwe hari konti ya Kibonobono bashobora gushiramwo amafaranga. Urumva ko ibigega ari byinshi kugira ngo bikunde ingene dushobora kugira gute ukorekta ya mitahe yabo. Izina naryo ni Kibonobono Oil kuri no kopeke. Oil iri niryo zina bazosanga kuri kopeke. Hanyuma turafise kandi na konte muri CRDB bank, naho bashobora gushiramwo bwa butunzi bwabo. Iri ngahanye CRDB bank nayo nyene izina ni Kibonobono Oil. Kibonobono Oil ku nimero izi zikurikira: inimero ni ubusa 150 80 amajana 242 ubusa amajana 5. Iyi nayo ni konti yo muri CRDB bashobora gushirako ubwo buryo. Hanyuma ico tubasaba ni ikintu kimwe gusa, baje gushirako ubwo buryo aca afata agafotora ijya ntuzenye yarungitse ko amafaranga nimba yagize kuri bordero canka akaringwika kuri imikash, aca afata burya butumwa afotore aburungike kuri no nimero ya WhatsApp 69 968 368. Acharungika iyo bordero yagize amafaranga ayirungike kuri no nimero kuri WhatsApp. Hanyuma badukeneye bashobora guca kuri no nimero nyene yi telefone WhatsApp, canke bakatwandikira ku mbuga zacu kuri page yacu ya Facebook Kibonobono Oil. Hanyuma turafise kandi na site web nayo bashobora kuyivisita ni kibonobono.bi. Email kibonobono.bi.
hanyuma Facebook ni Kibonobono Oil, hanyuma bakatwandikira tukabona ubwo butumwa, ico azoca herekeza ko inyuma yuko kurungika no bordero azoca asabwa umwidondoro wiwe kugira ngo dushobore kumukorera amadosiye ahari hose dushobora kumushikira abari ngaha mu gihugu canke ari hanze y'igihugu nkuko tubikorera n'abandi. Biroroshe cyane ko dushobora kumuhereza imyidondoro yiwe canke impapuro zimuranga yuko yabaye umunyamitahe muri koperative yacu ya Kibonobono. Rero ntibitinye, nibaze dukore, nibaze bashemwe imitahe. Mu bijanye naho rero no kuraba ubwo buryo bwabo, ubwo buryo bwabo tumaze kumwarugisha akatwandikira akaduhereza imyidondoro yiwe, arafise baca bamukereya ntuze identification yiwe yinjira ko kuri ya registre dusanzwe dukoresha, hanyuma akaronka access yo kwinjira akabona uburyo bwiyo bwose ingene yagize gute, yashizemwe imitahe ingene yaziganije, kesa so muri microfinance canke muri koperative naijya epargne ya 4000 minimum batubwiye. Niyo yongeye ku imitahe apfa kuyishira ko gusa acabona ko byose byahindutse kandi bimeze neza. Rero ntibitinye, byose biratunganije kandi biteguwe neza, kandi byose nibaza ko ari amahoro menshi. Murakoze cyane. Yego, namwe murakoze. Turashimira abakurikiranye ibyo twagiye tubereka, haracari kare, turiteguye no kugaruka kwishura ibibazo byanyu. Agasumi karudi kahari nuko muroza tugafashanya kino gikorwa, turakeneye incabwenge nyinshi zodufasha gushira mu ngiro ibi bintu, anda ko ari ibintu bisaba umutwe. Twebwe ico tuko turakora, jewe nabaye visionnaire gusa, ni kwegeranya ibi ndabikwije aya mafaranga nko mwagiye murayabona bikaja kuri konti. Nkeneye rero babandi nabo bafise imitwe yo kuca bamenye ingene bayakoresha, bandike amaprojet atandukanye y'uburimyi butandukanye, bafise ubuhinga mu gukoresha nyabwonko, abize za ekonomi, abize ibindi byinshi. Jewe nico norangiza mvuga, ariko kandi nkahamagara ugwaruka cyane cyane kubera ayo mafaranga ni make, bashizemwo bakitwa abanyamutahe kandi bagaserukira imiryango yabo muri wa muryango, ya miryango umuriyoni ukeneye. Biroroshe ko aribo bazoca bagaruka bakurikirane amafaranga yabo ingene ariko arakora. Yego, ni ikintu twakoze dufatiye n'ibitabo byinshi twabanje gusoma n'ibyo. Incabwenge baraja kuraba cya kintu navuze, SS Economie Sociale et Solidaire, barabe ingene gikora mu bihugu bitari bike bya Buraya. Rero aya mahera twagize nibaza ko ni make cyane ku buryo umuntu wari wese yaronka. Rero ni nka kujya uri kuragenda mu ibarabara, nkatwe twavukiye kuri uzi, ushaka kugenda ukasanga indagara zapfuye, ukabona bariko barandira amahera make. Uyafise ntiwarindira ngo mpaka ngo papa ngo ampa amahera, baca uvuga ati reka nsome indagara ngende ndazitwaye. Ni nkuko rero nawe ushobora gushikira kuri no video uvuga ati bajya abantu basaba 12,000 gusa kugira mbemwo, reka mbe ndayatanga nzoserukire umuryango wanje, natwe tuzobe muri iyo system. Yego, ni inyungu nsa zibereye aho, kandi twizera yuko hamwe n'Imana cyose tuzobishikako, tubone Uburundi usayangana itezwe imbere na bene bwo. Murakoze. Yego, reka twizere yuko abanyagihugu isinzi bagiye kugura imitahe mu Kibonobono Oil. Reka rero ngire ko ndanabashimira umuntu wakurikiranye kino biganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma, aho rero wese ubahwe. Big up on yourself.